Yeah, ni hasa. Oya. Leo kubadilika ni. Nikanibikia kutafuta fungu. Hasa la story. Bien. Live. Tupo live. Bila chenga. So pesa wewe atake maneno. Ili tunapiga kazi tu kila muda. Yeah. Ayeyo. Hatuna muda wa kuangalia saa. Ukiangalia saa unapoteza muda. Sasa twende sasa nabaki ndani nafanya. Yeah, we are live, eh? We are chilling home. Yeah, okay. Hey, what's up, with my young bro, you know what I'm saying? Yeah. You know, street is yeah. Tuko natengeneza kazi na nini. Mungu atusaidie, Mungu atujalie, mtuombee dua. Tunafanya fight na mambo yatakuwa sawa. Tunatengeneza album na hivi soon tutaanza kuwapa kazi na video fungu sana. Poa basi ninabaki. Nataka nitoke nje. Fanya nini? Yeah, unajua muda mrefu sana tunakuwa tuna nini? So na dukani tunaenda wote. Yani hivyo. Na kitu kimoja tu ambacho ikintu kimwe gusa kinyorohera cyane kandi shima cyane nuko shimira cyane abafana banje kweri vyo uko nari maze n'igihe kirekire. Yeyo unasemaje? Mbona niita hivyo? Uko nani Mkombozi yuko wapi? Unanimisi? Yani hivyo icyo nkunda cyane kurusha nuko umwanya itangiye sana kandi Imana ibaje imbere cyane. Imana ibaje imbere kandi ndizeye ko ibintu bigiye kugenda neza kurusha ya kubera aha kazi kageze vraiment birateye igomwe ahubwo kandi indoto ni ya indi nyene indoto kubyohera abarundi gusa ubu indoto ni kuryohera abarundi n'abanyamahanga ni kubereka yuko Burundi ari impano kuko ari gihe kenshi abanyamahanga benshi bibaza yuko abarundi turabicanye cyane, turabantu bankana, turabantu badafite urukundo, ariko je ndabizi ijana kujyana nabishingira intahe. Abarundi turi n'urukundo, abarundi turi n'urukundo rurenze, turi n'urukundo tingere ndani, turi n'urukundo rurenze kandi turakundana cyane. Vuba gusa nyene ni kubera ikunze kutwica ni kutikisha bugufi. Turagufise ariko ufite urukundo naho utikisha bugufi nacyo ni kibazo, ariko byose tugiye kubyerekana isi kandi kindi nacyo tuzobandanye dusengera igihugu cyacu kuko nicyo gihugu kigoye umujene kugira ubutunzi, biragoye. Naho uzokumva ngo bajene ngo baragwana ngo bakagira ni twendeho acha mimi ngendane kidono ngena naho bishika bana b'abarundi bakagwana hakabaho kutumvikana, ariko nimwibaze yuko ngo ni ibintu ntwibaze yuko ngo kubera ari ugwanko. Ya abarundi niko yari abantu batswa n'abantu bakije baraka, c'est-à-dire umurundi ahari afise urukundo, umwakije mu rukundo ukamushiramo politike y'urukundo arakundana cyane. Umushizemo politike y'ugwanko ashobora kwankana cyane, ariko kandi kubera twizera Imana niyo mpamvu ugwanko rugiye guhera kandi n'ingaruka mbi z'ugwanko rwabaye mu Burundi. Nicyo gihugu nibaza yuko tukwiye gusenga cyane tumenye umuntu yoba yadufiriye nabi kubera nicyo gihugu kigoye cyane gusanga hari umujene yateye imbere. Biragoye ko ubona umujene wo mu gihugu cy'u Burundi ngo ateye imbere ngo cyanke ngo arashoboye gushika aho bashobora gushika ahantu, ariko ugasanga yaba ari w'ikindi gihugu ashitse hajya yari kuba yarateye imbere cyane. Biragoye cyane kuvuga uti tufise abajene nabangahe ngo kwicara hajya abajene b'igihugu bashobora kwicara bakavuga uti reka tugende gufasha. Ndazi ko ari ubushobozi, ariko tureke imwe byo gufasha byo kwipiblia, imwe byo gufasha nyine ushobora no gufasha abantu
nibana ntuyereke no mu bantu kandi ukaguma ufise amahera n'uburyo ukaguma buri bwa bundi nyene umuntu akaguma ari umutunzi kwa kundi nyene ashobora no gushiraho amayizine kavuti haraba nundi bakorera hajya ije ni izine y'umurundi mwene wabo biragoye kubera iki hari ingufu ikunda kudushwanisha cyane abarundi bakunda gushwana cyane uzorabe ari gihe kera navyumvira nkibaza yuko byoba bitumwa Jerosiene nahi loje kizazi sana nze sasa ikintu kimwe tu naiko ndababwira yuko birashika inuze sizuko no bibasigurira abajene situ abantu bakavuga abarundi bose muri rusange biragoye cyane nimba hari ikintu tukwiye kumenya nimba hari umuvumo tuzosaba ikigongo dusenga Imana cyane saba ikigongo ariko tusenga Imana tuzi hari kibazo kubera uzora abarundi biragoye kugira ngo bumvikane kenshi ubonye mu mugwi ibe opposition barankana bo kuri bo ugende muri leta bo kuri bo barajyana tureke ivyo je nibaza yuko ari byo mu gihugu tu ariko nimaze gushika mu mahanga nashoboye kubona ahantu sho gusanga kabare kumukungumani abarundi kuninzoga cyane kandi biri mu mico yacyo aho gasanga kabare kumukungumani iyo bagabuka baragashigikira bagenza abo ariko yabiwacu baje kunywa rimwe kabiri batanga gukuranamwe inuze batanga kuvangurana uza wumva ngo ngo kwanda nabonye umengo ujya n'umunyamakamba n'umunyengozi ujya ni wabo nabandi nabankuru nziza yani gusa kuba bukingozi cyo tuma umuntu ataza mu kabare kubera yo badahuza n'umutwaro w'ingozi cyangwa adahuza n'umutwaro w'imakamba cyangwa mu ruigi ugiavuga icyo cyonyene tu eske icyo cyonyene cyo tuma gusa n'inzoga yiwe n'iryohe cyo tuma niki cyangwa ugasanga ngo wamuravye kwano kunasa wabonye izuru giwe ugiavuga nkimvya none eske kweri izuru ryo nyege tuma umuntu mbe Imana ho yari nyamazuranga ko twizera Imana kandi ababazi ko twizera Imana kandi tukaba tuzi yuko abo bose ayo mazuru yose yava ku Mana eske izuru ryo nyene tucyo bikibazo kweri ku muntu kweri nimba we wizera Imana gute none wo ko nkamazuru Imana yaremye hoho Imana yanyamazura ngahe kweri ko ayo mazuru usanga mu Burundi niyo yari muri Amerika niyo yari mu Bashinwa niyo yari mu aho nimbisi nzima hari abarundi gusa guys nibaza yuko dukeneye umucyo kubera haragera igihe tuzosanga turi za generation zifa zicyuza ugakora ibintu wibaza yuko hari mu nyishu ariko amaherezo yo gafa wicyuza kandi zorabe nabo wumva ngo mu gihugu ngo aronsa amahera menshi kubera ugwanko wagize iki yari hehe ko tayabona amera yabusinzi n'ukuntu Imana yamyayovya yose yakagenda wumva ngo urumva ijya ntwaro ngo yari hehe kubaka inzu kugira imodoka nubwo nubwo butunzi guys ubwo nubwo butunzi bugotuma wiba ngo bingahe none abantu babironka bativye ugasanga bwa bundi nta kintu kizodukiza atari urukundo naho ukwiba ukagira iki ntushobora gutera imbere abarundi bagenza badafise amahoro kubera abarundi hari abarundi babayinosa cyane basenga Imana bizera kandi bajya abantu bibo baba baje imbere y'Imana ibe umuvumo cyane n'umuvumo ukomeye cyane niyo mpamvu kenshi no mubiri y'abatubwira neza yuko abantu abakozi b'Imana ku umukozi w'Imana je ndayifata nkuko abantu babifata je ku umukozi w'Imana uri mu inosa kuba gusura umuntu ushobora gukora neza ushobora kuba ahari ugwanko gashiramwo inyishu hari kibazo kazana inyishu ukaburitara ku bandi ukabuhumuriza abantu ubukorera Imana kubera abantu bagera ahantu bashobora no kwiyahura ariko kubera wabegereye ukabaha umucyo yuko hari yindi nguvu hari Imana idushigikiye uwo muntu agaheba kwikorera ikibi cyangwa agaheba kugira vengeance kwihora akahera kwihora ukoreye Imana sasa abantu nk'abo iyo bapfuye cyangwa iyo bishwe gufaho birashoboka biriho ariko iyo bishwe n'umuntu batigeze bahiga kenshi bitera umuvumo cyane mu gihugu kenshi biratera umuvumo cyane ugasanga no muri Bibiliya bavuga yuko abakozi b'Imana iyo bagiye ahantu bagasaba nk'ibiryo imfashanyo bakabima bobo bazogira ukutu
wabigire iyo sizo usigana umuvumo tuke kubica aho nuwabahaye gusa. Iyi sasa iyo hageze igihe tukakora n'ikibi gukuraho umuntu kwisi, guys nibazo babeshi nimba hari umuvumo wa mbere ni gukuraho umuntu kwisi. Umuntu uzi yuko twese nimba wizera Imana nukumenya yuko twese turi intumwa, kandi umwe wese ari Imana yamuhaye yateza gukora kwisi. Sasa mu gihe wewe ushobora kwicyanka Mkombozi, nshobora gukora ibyo Mkombozi yari gukora. Hari iby'Imana ko twese turi biraro by'Imana. Hari ibyo Imana ikisha kuri Mkombozi kugira ngo ukironke, hari icyo Imana ikisha kuri nde iri kugira ngo genda kironke, cyangwa kuri Lolilo, cyangwa kuri mu bandi bakina umupira bagira iki. Sasa iyo genda kwishe hari abantu mu muryango cyambe na mbere zishobora gutuma igihugu kugira ababandi benshi, indaya nyinshi, ubuhemu bwinshi. Kubera iyo wishe umuntu for example asize abana biwe ntuzobarera, cyo kintu cyambe ntuzobarera, kandi kuba abana biwe utazobarera cyafu yani sasa mimi sijui ni nini yani chafu. Mimi kuongea naongea nikiwa natembea. Mimi nikiongea nimekaa sehemu moja, acha niangalie nikae sehemu gani. Bwana wewe unanichanganya, unanikia masheti, kwani kuongea lazima ukae wewe naye. Acha basi nikae. Mungu acha basi niende ndani. Yani wewe umenichanganya, umenitoa mpaka kwenye mood. Kwanza acha nitoke, kwa heri.